Tubashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Muri Uganda ni kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 i Kisoro. Ikaze makuru muri kino gitondo mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Diane Nininahazwe. Mu Burundi amwe mashirahamwe y'abakenyezi arashima intambwe abakenyezi n'abakobwa muri ico gihugu bamaze gutera mu vyo kwiteza imbere bice muhinga bwa none naho hakiri intambwe yo gutera. Ubwo buhinga abakenyezi n'abigeme barabutinya cyane biraruhisha. Aba ni bamwe mu ndongozi z'abakenyezi bo mu gihugu c'u Burundi. Aha muri Amerika igipolisi kijeje kugenzura imipaka n'abinjira ku butaka bwa Amerika IC catangaje ko cataye muri yompi umunyarwanda Dieudonné Ishimwe azi ku izina rya Prince Kid kivuga ko arondezwa kwera ivyaha byo gufata ku nguvu yagirizwa. Turabigaruka ko handi hato muri rya nino kwisi abamaze kurwa mu mvururu zo muri Syria zadutse kuwa 4 w'indwi heze barenze igihumbi. Turabafitiye n'amakuru y'imikino na sport agezweho mu Burundi no mu Rwanda. Musangwe ikaze. Amakuru hirya no kwisi tuyahere mu y'umutekano. Muri Syria abamaze kurwa mu gushamirana kwadutse mu ndwi heze hagati y'abajeje umutekano muri ico gihugu n'abayoboke ba President Bashar al-Assad yavuye ku butegetsi bice muri coup d'etat barenze igihumbi. N'ubwa mbere imishamirano muri Syria ihitanye abantu bangana gutyo mu kiringo c'imisi mike muri no myaka 14 iheze. Syria iri mu mudugararo. Abaranira gateka kazina muntu muri ico gihugu bavuga ko aba igihumbi barimwe abasivili 745 bagandagujwe amasasu y'abarashe n'ibigirankana kandi babegereye. Barimo kandi abajeje gucungera umutekano w'ico gihugu 125, abandi 148 nabitwaje ibirwanisho bashigikiye Bashar al-Assad yavanywe ku butegetsi mu mpera z'umwaka uheze. Hambavu y'ibisasu vyumvikanye ejo mu mihinga itandukanye ya Syria, ibisagara birimo icitwa Latakia kiza mu bikomeye muri ico gihugu kuva ejo kwa Mungu nta mazi n'amatara bifise kubera izo mvururu. Abanyagihugu ba mu gisagara citwa Banias nabo kiri mu caguyemwo abantu benshi babwitorokanizo ry'amakuru y'abanyamerika AP ko amabarabara yari yuzuye ibiziga. Abandi nabo mu bishwe babataye ku nsenge z'amazu, abandi babata mu mihana yabo atakubashingura. Ali Sheha w'imyaka 57 ati ababanyi banje bagera kuri 20 baragandagu kumwe nabo dukorana. Bamwe mu bonzi biciwe mu maduka bakoreramwo ubudandaji, abandi bagandagurirwa mu mihana yabo. Ivyo umutekano tubandaniriza aha muri Amerika aho urwego rujejwe gucungera umutekano w'abategetsi batandukanye barimo President rwaraye rutangaje ko rwarashe umuntu rukeka ko ari cihebe. Uwo mugabo yoba akomoka muri leta ya Indiana yarasiwe mu icungararo y'ingoro ya President wa Amerika White House mu cagucagu bw'ejo kwa Mungu inyuma yo guhangana n'abajeje umutekano. Itangazo ry'urwego rucungera umutekano w'abategetsi ba Amerika rivuga ko igipolisi gikorera mu icungararo ya White House cabwiye abagize urwo rwego ko kibonye umuntu asa n'icihebe. Abagize urwo rwego bariko begereza ahari umuduga wiwe, uwo mugabo yaciye asohora ikirwanisho yari yitwaje atangura kurasa, nabo baramusubiza ariko kumukomeretsa. Uwo mugabo atatangaje imyidondoro yiwe canke imyaka, yaciye ajanwa mu bitaro. Urwego rucungera abategetsi ba Amerika rwavuze ko batazi uko amerewe. Uretse we yakomeretse nta wundi yahakomerekeye. Igihe kurasana kwaba mu cagucagu bwo kwa Mungu, President wa Amerika Donald Trump siho yari muri leta ya Florida. Inzego zijeje umutekano zikaba zatangaje ko zibandanya gukora amatohoza ajanye n'ivyabaye.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacabandanya n'amakuru hirya nino ku isi turagaruka hanyene muri Amerika aho umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Marco Rubio yarayashitse i Jeddah muri Arabia Saudite agiye mu biganiro vyo kuraba ingene intambara y'Uburusiya na Ukraine yohera. Ubushikiranganji bw'imigenderanire ya Amerika n'andi makungu buvuga ko kuwa gatanu w'indwi iheze Rubio yakoranye ikiganiro co kuri telefone na mugenzi we wo muri Ukraine Andriy Sybiha amubwira ko President Donald Trump yifuza ko intambara iri hagati ya Ukraine n'Uburusiya ihera kandi vyihuse. Muri ico kiganiro Rubio yamubwiye ko impande zose zibwirizwa gufata ingingo zituma haboneka amahoro arama. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya Amerika muri Arabia Saudite yajanye n'umuhanuzi mukuru mu vy'umutekano wa Amerika Mike Waltz hamwe na Steve Witkoff intumwa idasanzwe ya President Donald Trump ku bibazo ca Ukraine n'Uburusiya. Witkoff yabwiye amenyeshamakuru ko uru rugendo rugamije ahanini gushiraho ikirangamisi c'intambwe zoshikana ku masezerano y'amahoro nizoshikana ku gahengwe k'intambara. President wa Ukraine Volodymyr Zelensky n'abategetsi batandukanye b'ico gihugu nabo baza gushika muri Arabia Saudite uno musi kuwa mbere. Abategetsi baherekeje Zelensky barimwo Andriy Yermak ajeje ibikorwa vyose mu biro vyiwe, umushikiranganji wo kwivuna abansi Rustem Umerov n'umukuru w'ibiro vya gisirikare Pavalo Palisa. Inyuma y'urugendo rwa Zelensky abategetsi bamuherekeje bazoca baguma muri Arabia Saudite kugira ngo bakorane ibiganiro n'intumwa za Amerika zizoba ziri muri ico gihugu. Ibiganiro vya Amerika na Ukraine bigiye kuba inyuma y'indwi zitatu habaye ivy'abategetsi ba Amerika n'Uburusiya nabo nyene bahuriye i Riyadh muri Arabia Saudite. Ukraine yavuze ko ifise ishaka ryo gukora ibiganiro vyubaka kandi yizeye ko bizohera hafashwe ingingo zifatika. Ku rubuga rwe rwa X, President w'ico gihugu Volodymyr Zelensky yanditse ko mu masogonda ya mbere y'intambara y'Uburusiya Ukraine yamye yipfuza amahoro. Yagize ati ingingo zifatika zo kuja ku meza y'ibiganiro zirahari ariko ahanini gikenewe no kwihutisha ivyo biganiro. Ijwi rya Amerika Washington DC mu kanya turaja mu karere k'ibiyaga binini ariko imbere yaho i Vatikano abaganga b'umwungere wa Ecclesia Katolika Papa Francisco bavuga ko yatoye mitende cane. Itangazo baraye basohoye rivuga ko inyuma y'indwi zirenga zitatu amaze mu bitaro uwo mukambwe w'imyaka 88 yatoye mitende cane ugereranije nuko yari amaze imisi ameze kandi imiti yamuguye neza. Bavuze ko yaraye asinziriye neza atamucano afise kandi amaze imisi afise oxygene ikwiye mu maraso. Itangazo ry'abo baganga rigira riti ibi bitwereka ko umubiri wiwe uriko wakira neza imiti tumuha. Basiguye ko naho bishimiye intambwe yateye bidasiguye ko atakibangamiwe. Kuva yinjiye ibitaro igenekerezo rya 14 z'ukwezi guheze kwa kabiri n'ubwa mbere abaganga biwe bavuze ko umubiri wiwe uriko wakira neza imiti. Umwungere wa Ecclesia Papa Francisco agwaye ingwara y'umusonga ivanganye n'ubwandu bwonona ibihimba vya kirimwemu. Zimwe mu ngaruka z'iyo ngwara zirimo gukorora, kuribwa umubiri wose, kudahema neza no kudatondeka ivyumviro neza. Uburwayi afise buza bwunyurwa n'intege nke yarasanganywe mu mahaha yiwe kuko hari rimwe bamubaze akiri muto. Wa Mungu w'ejo wagize uwa kane adatanga umuhezagiro yahora atangira mu kibanza citiriwe Petero Mweranda imisi yose saa sita z'umuhingamo. Ababijejwe yamara barasomeye abakiriso ubutumwa yari kwivugira iyo ba atarakizwe n'amagara. Ijwi rya Amerika aya makuru yose mumeje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyafatira muri Amerika aho igipolisi kijeje kugenzura imipaka ya Amerika n'abinjira ku butaka bwayo ICE mu mfunyapfunyo catangaje ko cataye muri yompi umunyarwanda Dieudonné Ishimwe batazira Prince Kid kivuga ko arondezwa kubera ivyaha vyo gufata ku nguvu yagirizwa. ICE ivuga ko yafatiye Dieudonné Ishimwe w'imyaka 38 muri leta ya Texas iri mu manuko bwa Amerika igenekerezo rya 3
z'uku kwezi kwa gatatu nyene. Itangazo ry'ico gisata risigura ko Dieudonné Ishimwe yarondezwa kuko yatorotse ubutungane bw'u Rwanda. Ico gisata kivuga ko Ishimwe yatorotse kandi yari yararungikiwe umutahe wo kwitaba ubutungane bw'u Rwanda kubera icaha ico gisata gishira mu mugwi wo gufata ku nguvu. Josh Johnson atwara vy'imfata kibanza igisata ca polisi ijeje kugenzura imipaka ya Amerika n'abinjira ku butaka bwayo muri Texas. Muri iryo tangazo yagize ati: abanyamahanga bahunga ubutungane bw'ivyo bakoze bamenye ko tuzobafata, tuzokwama dukorana n'abajeje umutekano haba ku rwego rw'igihugu, amareta n'ibisagara kugira ngo dute muri yompi kandi twirukane ku butaka bwacu abashobora kubangamira umutekano w'igihugu cacu n'ikibano cacu. IC ivuga ko Ishimwe naho yinjiye ku butaka bwa Amerika biciye mu mategeko, hari amwe mu mategeko ya Amerika amwemerera kuhaguma yahonyanze. Itangazo ry'ico gipolisi risigura ko igisata c'inyamiramabi muri Amerika FBI mu mfunyapfunyo cagize uruhara mu ihagarikwa ryiwe. Kubw'itangazo rya IC, ubutungane bw'u Rwanda bwasohoye umutahe umurondeza no kumuhagarika itariki ya 29 z'ukwezi kwa 10 ko mu 2024. Inzego z'ico gipolisi zavuze ko mu kurindira ko arungikwa mu Rwanda azoba aragumye mu minwe yaco. Dieudonné Ishimwe yamenyekanye cyane ku izina rya Prince Kid. Yavuye mu Rwanda inyuma y'igihe yamaze apfunzwe kubera abakobwa bari bamwitwariye bamwagiriza ihohotera rishingiye ku gitsina yoba yarabakoreye yihetse inyuma y'amahiganwa ya Nyampinga w'u Rwanda. Yahoze ari umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup, ikigo categura Miss Rwanda. Kuva yapfungwa, ayo marushanwa yakurikiranwa n'abatari bake hirya no hino ku isi. Mu rwego rw'imyidagaduro, ubutegetsi bw'u Rwanda bwaciye buyahagarika mu buryo bwise ubw'agategekanyo. Inshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika, ibiganiro n'amakuru vya radio yanyu vyaba ibica ku radio canke ku mbuga ngurukana bumenyi murashobora kubikurikirana biciye ku rubuga rwa WhatsApp twabashiriyeho kugira ngo biborohere kuronka amakuru agezweho ku mwanya ku mwanya. Ushaka kwinjira muri urwo rubuga ujya kuri Facebook yacu VOA Radio yacu cyangwa kuri web yacu wa3radio-yacu.com ukareba hari amabwiriza y'ukuntu wakwinjira muri urwo rubuga uciye kuri link cyangwa lien twahashyize. Mu rubuga rwa WhatsApp y'Ijwi rya Amerika usoma amakuru gusa, nta bubasha ufise bwo kubona abarurimwo. Vyumvikana ko ukurubamwo ataco vyica ku mutekano wawe n'ibiri muri telefone yawe. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Turabizera nk'uko mutwizera. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yacu reka tuyabandanirize ubu naho kuyavugwa ku Burundi. Amashirahamwe atandukanye muri ico gihugu aharanira iterambere ry'abakenyezi arashima intambwe abakenyezi n'abakobwa bamaze gutera mu byo kwiteza imbere bice mu buhinga bwa none mu mihinga itandukanye y'u Burundi. Indongozi z'ayo mashirahamwe naho biruko zisanga impinga ikiri ndende kuko hari igice c'abigeme n'abapfasoni bafata imwe mu mirimo isaba ubuhinga bwa none nk'iyabega abagabo gusa. Inkuru umenyesha makuru wacu Kigali mu Rwanda Thierry Ndayishimiye. Abatandukanye bavuganye n'Ijwi rya Amerika barimo bamwe mu bakenyezi n'abigeme bize ivyigwa by'ubuhinga bwa none mu gisata ca informatique bafashe ya mbere mu gushinga amashirahamwe akora ibyo bize, bemeza ko imyuga yabo ibatunga kandi gateza imbere igihugu cabo. Bimwe mu bikorwa nabo bakenyezi n'abakobwa bashinze amashirahamwe akora iby'ubuhinga bwa none birimo ibijanye no gutanga amatangazo hifashishijwe ubuhinga bwa none batiriwe barashika ku maradiyo ndetse no kuriha amafaranga bakoresheje ubuhinga. Aba barimo umukenyezi Joel Fides Gakuba icegera c'urongo ishirahamwe FIAD, ishirahamwe ry'abakenyezi bize iby'ubuhinga. Umukenyezi yize ibyo bisata by'ubuhinga twarashaka kuja hamwe ndashinga ishirahamwe ry'abakenyezi bari yatanguwa usanga n'utwo tuntu dushobora gufasha gusahiriza umuryango n'igihugu, ugasanga aho mu kibano babaye nabo nyene bariko barafasha. Ni uwo mwete no kumenya icyo umuntu aba akeneye gushikako, ukaca bigusaba kwiyungunganya muri uwo mwanya umuntu aba afise. Madamu Joel asigura ko iby'ubuhinga bwa none bitaraba baminuje gusa. Avuga ko mu ishirahamwe bashinze abatagize amahirwe yo guheza amashuri baronse inyigisho z'ubuhinga bugezweho.
turi mu bisata bitandukanye. Imigambi cyane cyane usanga turiko turakora usanga ariyo bajya abantu batashoboye guheza amashuri kugira tubigishe imyuga ishobora kubafasha mu kibano aho babaye kugira bashobore kuronka icyo bafashisha umuryango. Umwigeme Aime Katia Igiraneza nawe ari muri iryo shirahamwe ry'abakenyezi bize ubuhinga bwa none. Ibyo akora birimo kuriha amafaranga hakoresheje ubuhinga. Kuri mikoro z'abakunzi bacu avuga ko bamaze gushika ku ntambwe ishimishije kuko banikorera imigambi hakoreshejwe imashini nyabwonko. Gukora amaproje hariho application tumaze gukora yitwa AMS Advertising Management System. Ni application, ni logiciel, application web. Aime Katia avuga ko naho biruko hakira gahaze mu bakenyezi n'abigeme kuko batarajijuka neza mu kubyitabira. Akavuga ko hari abaciyumvira ko ari ibikorwa by'abagabo. Basanze ubwo buhinga abakenyezi n'abigeme barabutinya cyane mengo babihebeye abagabo ngo biraruhisha mugabo twashatse kubereka ko bishoboka kandi tubaha ku karyo ko kubyinjiramo nabo batera imbere. Twaganiriye kandi n'abakenyezi bamaze gusobanukirwa ko bashoboye bagashirwa mu bikorwa birimo kurangura amabanga y'igihugu. Bamwe muri abo batubwiye ko umukenyezi ashobora gukora ibyo bibaza ko atoshobora mu gihe bamushize mu mwanya ukwiriye, naho ngo niyo bishitse hakagira hatitara ko n'umugabo byomushikira. Kuri mikoro z'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika, Emerase Bucumi arongoye ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi avuga ko uyu mukenyezi yajejwe amabanga aheza akayatunganya neza. Abakenyezi bashoboye bariho kandi baci bavyerekana. Ibyo biremezwa n'umwe mu bakenyezi bajejwe amabanga yo guhagararira abandi, ahavuga ko umukenyezi ashobora gukora ibikorwa byinshi kandi mu gihe kimwe bityo n'ibindi bitamugora. Mu misi yose aba ariko arakora ibintu bitandukanye. Rero iyo uri indongozi usanga mu bintu ukora ku munsi utegerezwa gukora ibikorwa bitandukanye. Rero iyo ushitse uri umukenyezi ubusanzwe uzi ko witunganya neza. Kuwa gatandatu igenekerezo rya 8 ku kwezi isi yose yarahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe guteza imbere agateka k'umukenyezi. Agaruka kuri uyu munsi, umukenyezi Emerase Bucumi arongoye ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi ahamagarira abagenzi we kwama bafashe uwo munsi nk'akaryo keza ko kwirimbura mu ntumbero yo kugendera mu murongo umukenyezi wo muri kino gihe akwiye kwama agenderako. Ni umunsi mukuru wo kwirimbura. Mbega umukenyezi avuye he? Aho hambere byari bimeze gute? Mbega uyu munsi bimeze gute? Umukenyezi ageze he? Ibirori byo guhimbaza umunsi wahariwe guteza imbere agateka k'umukenyezi mu Burundi byabereye mu ntara ya Bubanza, byitabiriwe n'abategetsi batandukanye barimo Perezida Evariste Ndayishimiye, umutambukanyi wiwe icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu, umushikiranganje wa mbere n'abandi. Abakenyezi bari mu nzego zifata ingingo zirimo n'igisirikare n'igipolisi bakoze defile berekana akanyamuneza bafise mu byo bakora. Mu ijambo umukuru w'igihugu c'u Burundi yashikirije yasabye buri wese gushigikira ibikorwa by'iterambere ry'umukenyezi. Ni naco gituma ari ngombwa gushigikira imigambi y'abakenyezi na cane cane mu vyo batishoboreye bonyene kugira ngo uruhara rwabo gwerekeza ku mbona kazoza y'igihugu cacu wibonekeze gusumba. Nasavye abantu bose bafise ico bafasha mu iterambere ry'umukenyezi ngo bahaguruke bakore tubibone. Ndasaba abagabo bashigikira abakenyezi babo mu bijanye n'iterambere ntibababere intambamyi. Umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi mu Burundi wahimbajwe ku civugo kigira kiti umukenyezi ni inkingi y'iterambere, tumushigikire mu migambi igana ku mbona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 giteye imbere mu mwaka wa 2060. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Ijwi ry'Amerika ubu naho n'umwanya w'imikino na sport duhera mu Burundi, ahiganwa ry'umukino wa basketball ry'abakobwa rizotangura mu mpera y'inondwi dutanguye, rizokwitabirwa n'imirwi 8. Abakinyi, amenyereza n'abakurikiranirana hafi basketball babona ko hagiye kuba ihiganwa rikomeye cyane bivanye nuko imirwi yiyubatse. Inkuru twateguriwe na Desire Hatugimana i Kigali mu Rwanda. Imigwi 8 ni igiye kuzitabira ihiganwa ry'Uburundi rya basketball mu gisata c'abagore, mu gihe mu mwaka uheze yari 6. Iyo nayo ni Rumuri, Urunani, Young Sisters, Gazelle, Gladiators, Messager Ngozi, Dinamo na Rezipo.
iryo higanwa rizotangura kwa gatandatu igenekerezo rya 15 ukwezi kwa gatatu. N'imigwi yiteguye bihagije mu kugura abakinyi barimwo nabo hanze y'u Burundi. Imigwi mishasha nka Dinamo na Rezipo ije gukomeza ihiganwa kuko no mu bagabo iyo migwi buri mwaka igwanira ibikombe. Dusenge Fiesta akinira umugwi wa Rezipo avuga ko yiteze ihiganwa rigoye. Yabwijwe rya Amerika uko bariko baritegura mu ntumbero yo gutwara igikombe. N'amaentraînement arangwa no kwitanga kw'abakinyi kw'abacoach, amaentraînement abarimwo inguvu nyinshi, arivyo binaduha icizere yuko mwino championnat tuzokwigenza neza, tuzogira resultat nziza. Harimwo kwitanga kwinshi mwino championnat kuri part y'abantu bariko baradushigikira, biriko biratumotiva, ego biriko bituma twumva twokora kugira ntituzobatenguhe. Na niyo nkuru Elsa yahoze mu mugwi wa Gazelle ubu akaba agiye gukinira Dinamo, amenyesha ko biteze akarusho haba mu gukina no mu mishahara. Kuba imigwi yiyongereye ni avantage kuri twebwe abakinyi kubera haducaba amamatch menshi, plus amamatch menshi niko umuntu atera amenyera imikino, ugasanga arakomeye physiquement, techniquement, byose nyene ugasanga arevoluwe nyene aradugije niveau yiwe ikaja hejuru. Equipe z'abahungu zirinze zizana z'abakobwa baca bishiramo uburyo. Rero hari abakinyi bagiye kuronka ama opportunité, usange barabaye nka bamedora twumva nyene birabaye nk'umwuga, irababeshejeho, baragize ico bashikako, baragize ico bakuramo muri iyo basket. Nadine Kamariza yakinye basketball bakaba ari mu ndongozi za Young Sisters, yiteze ihiganwa rikomeye akizera ko abakunzi b'ugo rukino baziyongera ku bibuga. Iyo imigwi y'abagabo ikomeye itanguye gushinga imigwi y'abakobwa, novuga ko vyerekana ko uguhangana kuri mu bagabo ushobora gutandukira mu bagore. Ivyo navyo bizotuma tubona inkino nziza cane kandi zibereye ijisho. Mu bagore tugiye gutera imbere kuko iyo imigwi ikomeye abafana baba benshi ku kibuga, bikanatuma novuga ababigeme bacu bitanga kurusha uko bahora. Twebwe abagore dufise umwizero ko natwe novuga ihiganwa ryacu ryaronse n'abarifata mu mugongo rigiye gukomera. Abamenyereza nabo nyene biteze ihiganwa rigoye. Josue Haragakiza yabwijwe rya Amerika ko bagiye guhura n'akazi katoroshe, ariko ko biryoshe kumenyereza abakinyi bahembwa atabibazo by'amikoro bafise. Akarusho bizogira tusanga bari ishura aho yiga mu université, kubafatira inzu, kubarihira amarasyo, ibi la majorité des équipes féminines bizahemba abakobwa, ariko nk'ubu presque toutes les 5 équipes za mbere ziriko zirashiramwe uburyo, ziriko zirahemba. Kishongeye muri ivyo nuko n'ubu baronse sponsor nshasha y'abazobafata inkinzo assurance nizo sponsoriza Ligue féminine. Urumva ko hari intambwe kubigeme. Uwo mumenyereza akizera ko no mu gwiserukira gihugu uzovyungukiramwo. Equipe nationale igiye kuronka abakinyi kora bazoba ariko bararonka umwanya muhisho wo gukina kora ama equipe yagwiriye, ama equipe yagizwemo uburyo, maze baziryoshe. Si Young Sisters zokina gusa na Gladiators, hazoba ariho Dynamic irakina, hazoba ariho Rezipo irakina, ifise les mêmes ambitions zo gutwara igikombe. Hama equipe nationale ivyuka muri iyo competition, muri iyo pepiniere turaduza abana uko amashampiyona y'abakobwa ashikwa gumuryo, niko abana babihurumbira, tugasanga turaronka ugwaruka ruja muri equipe nationale rukomeye ruri ku rwego rwo hejuru. Mu mwaka uheze igikombe cyatwawe n'umugwi wa Gladiators. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Desire Hatungimana urakoze. Muri gisata ca sport mu Rwanda no musi tubabwira bimwe mu vyaranze amateka ya equipe y'umukino w'intoki ya Kigali Volleyball Club. Duhe ikaze umenyesha makuru wacu Jean-Claude Munyandinda kugira ngo atubwire amateka y'ino equipe. Muri volleyball yo mu Rwanda iyo uvuze ikipe yitwa Kigali Volleyball Club KVC abenshi barakangarana. Abakangarana kurushaho ariko ni abakunzi b'amakipe yahoraga ahanganye n'iyi kipe yitirirwa umujyi wa Kigali, kuko KVC yari yarahindutse kasongo yihwa mu myaka ya nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda kugeza mu ntangiriro y'imyaka ya za 2000. Nk'uko tumaze kubimenyera muri izi gahunda zo kuvuga ku mateka y'amakipe yanditse izina, twifashisha abagize uruhare mu bwamamare bwayo. Kigali nziza ndorerwamo y'u Rwanda, Mbese Kigali Volleyball Club KVC yavutse ite? Igisubizo turagihabwa n'umwe mu banyabigwi bayo Alphonse Bayingana uri mu bayifashije kubaka igitinyiro. Twibuke ko uyu Bayingana aherutse kutuganirira no ku ikipe ya volleyball y'ishuri ryisumbuye rya Groupe Scolaire y'Ibutare yakiniye akanayibera kapiteni. KVC twayishinze
muri 1994 mu kwezi kwa munani. Twatangiye gukina volleyball nyuma ya jenoside, ari abasivile bari bari i Kigali bamaze kurokoka, ari n'abasirikare mu babohoje igihugu. Dukina twembi na minuari y'abakanadiye. Tumaze gukina nibwo twavuze ariko ko dukoze ikipe imwe turi abakinnyi benshi, mureke dukora abiri. Abasivile tujya ukwacu, abasirikare baguma ukwabo. Abasivile tugiye ukwacu nibwo twicaye turavuga ngo reka dushake iki uko twita ikipe yari igizwe rero n'abantu bakinaga mu makipe atandukanye, bavuye muri za universite, bavuye muri groupe, abavuye mu makipe y'abasivile yari i Kigali ahangaha, nk'ikipe ya Beneri, ikipe ya Militransport na Electrogaz. Ababashije kurokoka bose b'abasivile bakora Kavese Kigali Volleyball Club, itangira 94 mu kwezi kwa munani. Hagati y'umwaka w'1994 n'umwaka w'2004 ikipe ya Kigali Volleyball Club yabayeho mu buzima bw'intsinzi n'ibikombe, ku buryo nyuma y'imikino yayo ababaga batakurikiye uko yagenze babaga barimo kubaza ngo ese byarangiye Kavese itsinze amaseti 3 kuri angahe. Hari n'ahantu twageze twajya gukina nk'i Butare cyangwa hanze ya Kigali, wagaruka i Kigali umuntu akaza kubaza ngo ni kuri angahe, kuko muri volleyball iyo utsinze ugira amaseti 3. Twamaze ikindi cyane bakubaza ngo ni kuri angahe, bakubaza ngo ese watsinda 3 ku busa cyangwa kuri bo cyangwa kuri abiri. Sinzi bari baziniye yande, igisigaye no kumenya ngo ni ku maseti angahe. Ikipe ya Kavese mu gihe yari ihagaze neza mu kibuga yari ifite abafana benshi baruta kure abakunzi bamwe mu makipe y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda. Urutonde rw'abakinnyi bakomeye banyuze muri Kigali Volleyball Club ni rurerure cyane. Gusa mu mazina yaranze amateka y'iyi kipe ntabwo waburamo Alexis Mbaraga, Alphonse Bayingana, Alexis Rurisa, Emmanuel Muyombano, Cassius Isibo, Savio Salama, Boneste Haririmana, Theophile Minani, Jean-Luc Ndayikengurukiye, Emmanuel Bagaragaza, Jean Dodier Masumbuko, Pierre Marshal Kwizera, Yakani Lawrence, Christophe Mukunzi, Eric Nsabimana, Benjamin Kangabo n'abandi. Ese ibanga ry'intsinzi ya buri gihe mu ikipe ya Kavese ryari irihe? Twumve uwabaye umutoza wayo igihe kirekire, Jean-Marie Nsengiyumva. Urebye ibanga ryari rikomeye twari dufite nuko ibyacu byari nk'ikintu cy'umuryango cyane, famiye, abantu bakundana cyane ku buryo mwajya no mu kibuga rwa rukundo mwarujyana mu ishyaka ugasanga mwese murahuriza ahantu hamwe. Urumva twahurizaga mu ishyaka kuko abantu bari baziranye, babanye igihe kirekire, nta gihembo cyabaga, ntaki motivasiyo nyine yabaga irimo byabaga gutsinda, nta kindi ugamije. Utsindwa motivasiyo yindi ituma abantu bashaka iyo ntsinzi. Urwo rukundo rwaranze abanyamuryango ba Kavese nirwo rwakomeje guherekeza iyi kipe kugeza mu mwaka wa 2005 ubwo yatangiraga gusubira inyuma kwera ibibazo bya mikoro. Kugeza na n'ubu umuryango wa Kigali Volleyball Club uracyashima ubwitange bw'abayiyoboye barimo Epa Ngendahimana na Stanislas Ruhinja, ndetse n'abafana bayo bamagara ntunsige babaga bayobowe na Claude Kwizera wabaye icyamamare mu mukino wo gusiganwa mu mamodoka. Muri iki gihe Kigali Volleyball Club iracyakukuza, ariko kubera ubushobozi buke isigaye yarahindutse insina ngufi mu kibuga mu ruhando rw'amakipe y'icyiciro cya mbere. Inkunga ituruka mu buyobozi bw'umujyi wa Kigali yafatwa nk'igitonyanga cya serumu ugereranyije n'amikoro aba akenewe kugira ngo ikipe ibeho. Ibi ni nabyo byatumye bamwe mu banyamuryango ba Kavese bacika intege, bafata umwanzuro wo gukuramo akabo karenge. Amateka akungahaye ku ntsinzi no ku bikombe muri Kavese ntabwo yagarukiye ku ikipe y'abagabo gusa. Kigali Volleyball Club yigeze kugira n'ikipe karahabutaka y'abagore yabayeho kuva mu mwaka w'1997 kugeza mu mwaka wa 2004. Muri amwe mu mazina y'ingenzi y'abakinnyi bakanyujijeho mu ikipe ya Kavese y'abagore twavuga Gertrude Kubwimana, Theodette Dusabemungu, Claudine Uwamahoro, tutibagiwe Alice Umuringa, umuyobozi wa Komite National Olympique y'u Rwanda muri iki gihe. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Aha niho rero duce dusozerera igice ca mbere c'ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Kuri mikro no mu buhinga bw'ivyuma mwari kumwe na Diane Ninahazwe yabateguriye yongera bashikiriza amakuru y'uno wa mbere. Turaza kongera mu makuru yo ku mugoroba.